N'iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mubandanya kudukurikirana bivanye naho mudukurikirana muherereye. Amakuru n'ibiganiro dutohoza ngaha kuri iyi mboneshakure ya Kare TV ni amakuru aba atosoye neza, amakuru amenyesha amakuru bari mu gihugu cacu c'Uburundi n'irya nino mu mihingo itandukanye y'isi, baturungikira amakuru natwe tukayabatosorera, tukayabatunganiriza tukayabashikiriza. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizaje bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru azindukiye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi ni amakuru ateye ubwoba cane, amakuru ariko aravugwa mu mutekano, ibintu bibandanya gukomera cane, ibintu bibandanya guhindagurika, ibintu bibandanya guhindura isura ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yaraye atahutse ava mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, aho avuye guhura n'umukuru w'ico gihugu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fashi. Kuri ubu ngubu akaba yashitse ngaha mu gihugu c'Uburundi, aho rero umukuru w'igihugu yavuze ko hari amasezerano atandukanye bari bagiye gushirako umukono, cane cane amasezerano y'ubufatane n'imigenderanire myiza hagati y'igihugu ca Repubulika y'intwaro rusange ya Kongo n'igihugu cacu c'Uburundi. Naho kandi turaza kubabwira ko muri aya makuru ishirahamwe Akati Burundi, ishirahamwe rijejwe canke riharanira agateka kazina muntu, ryashikirije ko umunyororo afise uburenganzira bwo kuvuzwa n'ubutegetsi, bwo kuvuzwa na leta, ariko kuri ubu ngubu benshi bakaba bariko baragwa mu mabohero, leta yanse kubavuza ngo babuze amahera abajana kwivuza. Hari umutama azwi ku izina rya Leonidas Nyandwi arembeye mu ibohero rikuru rya Mpimba. Uyu nguyu akaba azira amahano yakorewe mu iperereza yo gusinzikarizwa ubuzima mu gice cy'igihimba cirondoka. Akaba rero kuri uyu mutama ariko araronderwa amahera yo kugira ngo aje kwivuza, aho yaciye ajanwa mu bitaro akabagwa, ariko agaca asubizwa mu ibohero ubutarariye. Kuri ubu ngubu bikaba bivugwa ko arondera imiliyoni zine z'amarundi kugira ngo abashe kwivuza. Leta yanse kugira ico yishura, nizo mvo zatumye bamusubiza mu ibohero rya Mpimba, kuko yabuze ayo yiyishurira ku giti ciwe, kandi leta niyo yakagomvye kuvuza abanyororo. Ni mu gihe kandi uyu munyororo yasinzikarijwe amagara n'abo bategetsi ba leta nyene. Naho mu yandi makuru turababwira ko mu ntara ya Kirundo, komine ni Kirundo, abanyagihugu bariko baridogera intererano iriko irakwa n'umugambwe wa CNDD FDD, aho bariko baraja kumuhana gutozayo ayo mahera yo kuza kwakira abashitsi canke abazogendera iyo komine mu mugambwe wa CNDD FDD. Ayo mahera ni ayo kubakira. Ntuze uje kure rero, mu kanya tugaruke aya makuru hamwe n'ayandi twaguteguriye aze nayo tuyagushikirize. Reka nsubire ndabaramutse, ndabahe n'ikaze muri aya makuru. Umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi Varisito Ndayishimiye murazi ko yari yafashe urugendo rwo kuja ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye rero akigishika ngaho muri Kongo yaragiraniye amasezerano akomakomeye cane, umwumvikano hagati y'umukuru w'igihugu cacu n'umukuru w'igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo Fashi.
uyu akaba ari we ariko aratwara igihugu ca Kongo, ngo baragize Ndayishimiye rero umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi bikaba bivugwa ko yagiraniye amasezerano akomakomeye ubufatanye mu vya gisirikare, yemereye Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wamwakiriye ngaho i Kinshasa mu biro bikuru vy'umukuru w'ico gihugu ca Kongo, aho rero yaciye bumvikana ibintu bikomeye cane harimwo kongereza ingabo abasirikari batandukanye mu barungika muri Kongo kugira ngo baje gufasha mu kurwanya umuhari wa M23. M23 nayo biraboneka ko ari umuhari ufise imbaraga, ufise inguvu ku buryo ibisirikari vy'igihugu bitandukanye, ibihugu vy'ababa bitanu mbere na FARDC na Wazalendo na FDLR bose bakoranye bakaba barananiwe gutsimbura no kuvana M23 ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ngo biboneka ko rero iyi M23 nayo atari itoroshe ahubwo nayo ikomeye cane. Ndayishimiye rero akaba yemeye ko agiye kurungika abasirikari, abo basirikari bakazoja muri Kongo gufasha igisoda ca Kongo no kwiyunga ku bandi basirikari b'u Burundi bari ngaho muri ico gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Naho mu yandi makuru twababwiye ukungene umukuru w'igihugu nyine Varisito Ndayishimiye yaraye atahutse ava muri urwo rugendo, akaba yashitse ngaha mu gihugu c'u Burundi aho yakiriwe n'abanyagihugu isinzi cane cane abo mu mugambwe wa CNDD FDD bari bakoranye bakira umukuru w'igihugu hamwe n'abandi bategetsi batandukanye, biboneka ko umukuru w'igihugu yaravuye gushaka ikizotunga abarundi hanze mu makungu cane cane muri Kongo, na cane cane ko abasirikare bari muri Kongo, leta ya Kongo hari amahera igenda yishura kuri buri umwe, amahera imiliyoni zitanu, ibihumbi bitanu murantunga vy'amahera y'agaciro y'amanyamerika, amadolari. Mu marundi rero ni amahera menshi cane ashika ku miliyoni hafi 20 z'amarundi. Naho twababwiye ko kandi umunyororo ategerezwa kuvuzwa na leta, ni mu gihe umunyororo Nyandwi Leonidas apfungiye mw'ibohero rikuru rya Mpimba ariko asinzikazwa n'amagara, amagara aramukitse ari ku musego. Biravugwa ko rero abategetsi banse kumuvuza mu gihe hasabwa imiliyoni 4 z'amafaranga y'amarundi kugira ngo uyu Nyandwi Leonidas abandanye ahabwa ubuvuzi, ngo biravugwa ko rero mu gihe ubutegetsi budafashe ingingo yo kuvuza abo banyororo bapfunze, benshi bazohava bahapfira kuko abanyororo ata mahera bafise. Uyu Leonidas Nyandwi yarajanwe mu bitaro arabagwa azira ihohoterwa yakorewe n'abasoda n'abapolisi ubwo yari mw'iperereza, akaba rero baramukoreye ihohotera ku gihimba cy'irondoka, bikaba rero vyaramuviriyemwo ubugwayi bukomakomeye cane, akaba asaba ko abategetsi bamuha akaryo akaja kwivuza. Amakuru yandi twabashikirije nuko mu ntara ya Kirundo ibintu bibandanya kuba bibi cane, muri iyo ntara biravugwa ko hariko haratozwa amahera, ayo mahera akazoja gufasha urugendo rw'indongozi z'umugambwe wa CNDD FDD zizogendera intara ya Kirundo komine Kirundo. Abanyagihugu rero bakaba batanguye kwivovota bavuga ko ivyo ubutegetsi bw'igihugu c'u Burundi buriko burakora atari vyiza, kuja gutoza umwenegihugu amahera kandi ngo leta iba yatanze akaryo kose kugira ngo abo bantu canke izo ndongozi zishike aho zigomba gushika. Kugira ngo amakuru mwene nk'aya aza gushikira fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza
canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi.